Smart people mumeze gute muraho murakomeye je nitwa Ardo Promoter Mr. Connaisseur Noir Africain enfin Noir Ambassador umuhuza ndabidadanure Mr. Kampinsan Imana guhezagire kuri wowe uzamuse kora subscribe ga kuri Abasinzo TV tusangiza nabandi kino kiganiro kuko inturire iryo hisangiwe kana gapira kamakajya yipasi urashobora kubaza ngo ibintu bimeze gute ni vibe bibugesera ni ibintu bimeze fresh sana turacari hakiri kare ariko ndi kumwe n'umuntu adasanzwe right now ndi kumwe n'igihangange mwite director mvuze director cumwita umuhinyanyuzi w'amafilme canke w'indirimbo canke w'amasinema atandukanye umeze neza rero my brother Eba turashima kwera uri umwe mu bantu batuje cyane ariko imbere yuko dushikira kuri iryo tuze ryawe ndifuza kutubwira buriya akazi n'akahe kazina basanzwe bakwita ka ku directinga canke akazina wayo n'abavyeyi my brother izina nahawe n'abavyeyi ni Irankunda Swede Swede son musulman ariko directing izina rya director ni Balde mi kabisa Balde mi Swede ni kuvuga ko ndi kumwe n'umu director adasanzwe my brother umwuga wawe ku directing buriya wowe utanguye ryari kera nukuri ko twatanguye kujya systeme bitana logique ni systeme ya kera cyane ko je natanguye gufata kamera gukora kwanza montage video ko video mariage 2008 2008 systeme analogique muri ico gihe cyose ndifuza kutubwira urugendo rwawe rwari rumeze gute rwa kano kazi kawe kuko urugendo ni histoire ndende cyane ko cyo kuva kera narakunda umuziki narakunda filme gusa narakunda gukurikirana umuziki wa Tanzania, Congo, Uganda na Rwanda narifuza cyane kuba director ko ico gihe mu Rumonge nitwa dufise aba director narabikunda cyane naje ko mbeko ico gihe ndibuka ko twatubifise abasani bakeya cyane yari groupe ya RFO mu wa filme yari n'umusani famous n'abansi ndibuka gusa ni bakera cyane yari ko ndifuza nifise umwete naje bazifuma bane ukuntu tumva ko ari director Papi Jamaica Geraman KNP Alpha System niyo kweri yari shaka ryanje natwe mu Rumonge twe dufise director histoire ndende cyane ndifuza ko tubwira abantu bagufata gute abaririmbyi abo mwakorana byari bimeze gute Eba ico gihe kweri hano ndabashimira abaririmbyi mu Rumonge bamfashe neza yani confiance yari totale yari yuzuye neza ebane na probleme na ronse kweri no kuvuga ico gihe mwari aba director novuga mwari bake cyane hano mu gisagara cyacu ciza cya Rumonge ndetse no mu Burundi aba director ntabwo bari bwagure cyane ndifuza kutubwira rero mu kibano abantu bagufata gute bakwakira gute mu kibano encore waje n'ibintu bishasha batamenyeye mu kibano n'ukuri ndashima niyo mpamvu nakubwiye ndashimira abanyarumonge si Rumonge gusa na Region Sud ndashimira abasani bo mu Rumonge abavyeyi banje kuko umuvyeyi wanje n'umuntu wa mbere novuga ko n'umuntu wa mbere nga mu Rumonge yatanguye gukora montage ya mariage na niyo muntu wa mbere yatanguye gukamera filme ni papa isaje nakurikiye Mutama yani yari mu nzira ya Mutama ni vyangoye kubera papa yari amaze gukora inzira nziza cyane kabisa barakwakiye neza mu gihe uriko uca unovuga wagenda mu makanda ya Mutama wawe Jables Mutama Swede ndifuza kutubwira rero ibikorwa byamandanije gute n'abaririmbyi uko new generation zaza izindi zikagenda izindi zikaza ibikorwa byabandanije gute kugeza uno munsi ibikorwa byagenze neza ko natanguriye ku indirimbo ya Dasg na Alvin Smith yitwa Fanny ebane yari indirimbo imeze neza systeme nziza n'ubundi bazayakorera cyane muri YouTube ko Dasg imisi yaheze yaragize ingorane n'ibintu by'umuziki arabyagarika ebane gusa ubu yarasubiye ku muziki mva ngaho ndagenda kwa Pablo na Super Half yitwa Shushu yari indirimbo nziza cyane Shushu ya Pablo
mvanga ndakora ama album yaba anglikani bo mu Rutwenzi, ndibaza Rutwenzi ya Minago, haruguru ya Minago. Ndakora neza cyane. Maka 2021 ndakora anaigiza ya nani Fabby Tozzy na Vicente. Iyo 2020 guheza gusa anaigiza naronse opportunity yo gukorera imakamba muri studio. Ni studio nziza yitwa Sound Studio Production kuva 2021 2022 2023. N'ubu nara contrat yaraheze, ubu nsubiye muhira, nsubiye gukora kabisa. Ndi kumwe n'umutoya wanje nga Party Classic kabisa. Ndibaza tugiye kufanya moto. Ibintu bigiye kuba umuriro. Uratubwiye ibikorwa byinshi wagiye urakora. Nezere ko hari gihe buri muntu inzira bari kacamwo arahura na byinshi, success na eshek. Ndifuza kutubwira kuri wowe success zagenze gute, hari ama success waronka na ma eshek. Mbega we ma eshek yava kuki, izo success nazo zava kuki? Tutangure kuri eshek. Kuko akazi kacu nakazi keza, ariko nakazi ka prestige. Nakazi ka prestige kuvyerekeye abantu baragukunda sana n'abakobwa. Sasa urashobora gukora naka ariko harakora par exemple je Balde ndiko ndakora nakoze igikorwa cyiza kinini, kandi bamaye amahera meza, ariko kintu cyambere ko twe turaba direct kandi turacara abana n'abademu kwe niyo sheke tubamwo cyane, n'abademu cha twibagira kuyumvira izindide ziterambere. Yego urashobora gusanga rukorakora ndashobora ariko ndamaze kubivuga je turavye kwanza akarero nko mu Rumonge turafise abafotografe beza, ko si benshi gusa ni beza, ko turashobora kugenda ebane nakaye umaze gukora imyaka 2 uri hit. Nyereka basi ni telefone ya 60,000, nyereka ishuka, nyereka itandiko, wapi niyo ngorane, niyo sheke y'umugabo wacu. Niyo mvuga ni umwuga w'ama prestige, ni umwuga w'ama prestige vraiment, ariko inyungu tazu n'abantu zishobora kugenda kwa naka nkabura indaro, iyo ni avantage n'abantu. Je kwiri bu ikintu canje ndishimira ni kumenyekana, ndazu n'abantu kandi ndazu n'abantu beza kandi bazi kuneza kabisa. Uno munsi uri director akomeye cyane ngaha mu ntara yacu nziza ya Rumonge, umwe mu ba director bakomeye dufise. Ndifuza kutubwira ibikorwa gute, witeguye gute gukorana n'abaririmbyi canke n'aba director bagenzi bawe ngaha mu ntara yacu nziza, kugira ngo mushobore kuduha ibintu biri big professional. Ndagushimiye ku cyo kibazo cyiza, ni kibazo cya collaboration, kuko nje ndibaza mu Burundi yose havuye Bujumbura ku bintu bya entertainment ni Rumonge. Ariko Rumonge ni kubera iki twebwe aba director ntutera imbere, cyangwa ni kubera iki abasani bacu nibatera imbere, kandi havuye Bujumbura ni Rumonge. Yani na ahantu wovuga atari Rumonge, kuko Rumonge hari ibintu byinshi cyane, hari abana beza, hari talent ni nyinshi cyane, kuvyereye umuziki, football, ibintu byose uzi nga mu Rumonge birahari. Ni kubera iki tudatera imbere, cyane kubera iki tutakore ikintu kikatobo. Ni urukundo, na rukundo dufise, na rukundo dufise. Gusa ndibaza 2023 ndemeye, ndamaze kubabwira dutegezwa gukora ikintu, tezo gukora video no mwaka nyene. Je ndibaza na Nigeria canke Kenya canke muri Congo mu ma TV itezwa kuboneka, bavuga ni video yakoreye mu Rumonge n'abana Nyarumonge n'umusani wo mu Rumonge. Ico kintu ndabemereye, ico kintu kabisa. Aratubwiye ati Balde ategerezwa gukora video uno mwaka, ibintu bizoba bimeze neza cyane bishusha, aho tuzoshobora gufata bumwe mu burere busa n'ubwatwifatiye. Ndi kumwe na Balde. Buriya mu buzima busanzwe nibaze ko naho nyene ubaheshejweho n'umwuga wo kudirectinga. Ndifuza kutubwira intambamye wazitubwiye nyinshi zitandukanye, ntari gihe barabishika ukabura ibikorwa muri ico gihe Balde ahora acabaho gute? Neza ko jenda umuswahi kandi Umunyarumonge. Nzi mechanique numbona uko nzi mechanique kabisa. Sawa, nzi ibintu byinshi par rapport ya directing.
urashobora gukrea utundi tu business nko korora nko kurima ivyo byose dusa n'abarangiza kino kiganiro nakaye kajambo ubwira abaririmbyi ba hano iwacu mu Rumonge bava ngaha bakaja gukoresha bagatanga amasoko town ku ba director ba BJ canke aba director bangaha nyene ubaha impanuro mu ncamake. Kwanza ikintu ca mbere no babwira bemere tuza kwemera kwanza batwemere twebwe iko turashoboye na difference nini iri kwa director Pati na Bria Smith na difference nini iri kuri jewe na nundi mujamanje to Fiston Pro sa na difference nini iri kwa director Wise na director Mezi na difference nini iri kwa Sule n'aba director aba bari Bujumbura nka Landry Sibi twese dukoresha ibintu bimwe ni ide sawa ni ide na kandi ikintu kibituma izi ndirimbo zo gwacunga mu Rumonge sana zikoreyo nga mu Rumonge laza na uvuga ko production yo ngaha iracari munsi sawa kuko par exemple tuvuge nka Big Fizo amuhaye opportunity nka Superman yari kumuha director Mezi canke Sule no kuri Sule ange kwa mishato boa direct kubera kwanza ni indirimbo ya Fizo ikindi naco ni indirimbo imeze neza sasa wawe wanatengeneza bakore indirimbo nziza barabe ko azitapita sa je naratangana naigiza ba video naigiza bariko barahereza muri sale mu Rutana sawa ari indirimbo sawa ari indirimbo ya Lizo narayibonye mu mabanda masale ya video sasa ninatokana na nyimbo ivana n'indirimbo kuko indirimbo audio ibaye mbi na video tezo kubita swata tubata ako yani audio nico kintu cyambere video cikurikira impanuro aho nyene kuba producer abindirimbo audio bakore nka par exemple na Nzoa Kazi John B ni grand frère il est vrai ni legend kabisa ariko ahindure systeme arabigihe Abdul Touch uko nyemfuma Abdul Touch nuko yakora akora amahits kabisa warakoze anayigize no musi novuga ko ari niyo novuga niyo nkuru ivugwa mu muji kandi niyo novuga ko ariyo n'umuririmbyi wayo Fabby Tozzy ari karavugwa cyane hano mu karere ndifuza kutubwira buriya akanoti batanze kuri anayigiza kari kameze gute karafadika my brother anaigiza wewe kangahe anaigiza sinovuga kanoti kuko ico gihe je narakoze anaigiza ndi muri label novuga ko yari muri studio nkari nk'umukozi nararungiswe gusa ya ibyo ndibaza ko two uwo mu telefona manager yitwa DJ Quiz niyo novuga kabisa reka tugushimire cyane my brother akira bitanu ji nizere ko ndikwakenera n'undi musi uzokuronka byoroshye yebane merci sana kandi ndashimiye Aldo n'umuntu niko ndakurikirana cyane sana muri Facebook namaze no kwandikira ama commentaire urabishoboye je novuga ko ni Milads ayo mushasha je ndibaza ni Milads ayo mu Burundi sawa namaze no kwandika muri commentaire muri Facebook gusa nuranyishura gusa n'umuntu niko ndakurikirana sana vraiment urakora vraiment imana imbere kandi courage je ndibaza ibintu bizoba fresh TV yacu online turayikunda nimukore nabaze kubabwira na mu Burundi yose yavuye Bujumbura ni Rumonge ni kubera iki Rumonge idatera imbere muri entertainment nimukore vraiment ni kubera iki Rumonge idatera imbere muri entertainment ico ni kibazo namwe twababaza kugira ngo muce muduhereza ubwo bushigikizi bwanyu namwe mushobore kudushigikira support yanyu Imana ikiguhezagira ni wayikora. Shikora subscribe ngaha kuri Amasinzo TV. Hanyuma musangize n'abagenzi. Nakubwiye ngo inturire iryo hisangiwe agapira kamaka iryo hipasi. Ni Ardo Promoter. Mr. Connaisseur Noir Afrique, enfant noir ambassadeur muhuza ndabitedanure. Mr. Kampinzani. Jabrez kurewe udengeshanya kudukurikirana cyangwa kudushigikira Imana iguhezagira.